Je viens d'Abidjan, je suis venue spécialement pour Kangoka. Je viens d'atterrir comme ça. Je vous invite maximalement à venir pour la croisade. John Migan est quitté jusqu'au Bénin, Cotonou, Bénin, pour venir à Burundi à cause de l'homme de Dieu, Christ Ndikumana. Et vous, mes frères burundais, vous n'avez pas le droit de rester à la maison. Venez, parce que Dieu veut bénir la nation, veut bénir la nation. Dieu vous aime. C'est pour cela que nous sommes venus pour vous accompagner. Les âmes seront sauvées, des vies seront rachetées, et c'est pour cela que nous sommes là. Que le Seigneur soit béni. Dans l'avion, les gens viennent de partout pour le Burundi. Du Gabon, du Congo, du Bénin, de l'extérieur. Les gens sont nombreux. Shalom, Tetero. umeze neza Ndashima Imana. ndagusabye utubwire imyiteguro y'igikorane kwigenda gute du début gushika uno munsi. Ikigenda neza, harimo amadefi menshi, ariko turabona ubwiza bw'Imana n'ubuntu bw'Imana. Ego mbega urashaka kutubwira partage défi imwe mu byo mu nkonga mu Burundi par rapport y'ayandi ma croisade urutegura yakanguka. Spécifiquement du Burundi, évidemment, ari ikibazo cy'igitoro. Oh yeah. On peut manger akoresha igitoro cyinshi rwose kugira tukironke, c'est un problème. No kudeplasa abantu. Sinon, amagifu navuga ko arasanzwe, hari ibitero bitera ivyuma, hariho indwara n'ibindi byose, ariko tusinzinze mu izina rya Yesu. Amen, amen. Abantu baguma baza bavuye mu bihugu byinshi cyane ku ma aéroport wari umvise ko haraza abantu benshi cyane baje pour la croisade. Abarundi de même urabona ko bariko baramanuka baza kwitegura kurara. Hari abantu b'Inyanza bamaze gushikana. Yeah. L'attente wewe uyibona gute mu Barundi? Bon, biragoye kubona kuko sinzi ku mahezo sosiyete cyane rwose, ariko ndazi ko abantu benshi babyiteze. Hari abantu benshi bahamagara, hari abantu benshi ubona ko bariko baritegura kuza. Ego, tubona iyo bamaze kuza, turazi ko abantu benshi bazoza bavuye hanze. Donc neza ko ari attente kuko abarundi kamwe baranyoteye Imana kandi bariteze cyane rwose papa yishimye cyane ko nawe witeze iki par rapport à la croisade? Je niteze kubona ubwiza bw'Imana mu buryo budasanzwe. Ndakuvuga yuko ibigaragaza duhura navyo bigaragaza ubunini bw'ivy'Imana ihabikora kuko kenshi Imana igereka ibintu bikomeye, haba ama opposition menshi, ariko turabona intsinzi. Mfatira n'akajya gushimira cyane gusa abasenzi kuko dushobozwa n'amasengesho abera. Amen. Rero ndavye gucamo byose nditeze cyane kubona ubwiza bw'Imana mu buryo budasanzwe. Nditeze kubona impinduka, nditeze kubona agakiza, nditeze kubona transformation n'ukuri mu gihugu kuko mfata n'icyo cyatuzanye nga twaje vraiment kunezerwa, twaje gukoraniriza abantu hamwe juste kugira tubuduke, twaje kurondera imishahara y'abantu kandi twiteze surtout une restauration y'igihugu, transformation spirituelle. Twiteze vraiment ijuru ryuguruke ku Burundi, Burundi ubone gutabagwa ubandanye gukoreshwa kugira buzane kanguro mu bukungu bwose. Amen. Un message ku muntu ariko aritegura kuza mbega uwoza juste quelque chose kiri ku mutima wawe wifuriza umuntu azoza ngaha azora ngaha muri iki kibanza? No mwifuriza kuza yiteze. Donc il préparait spirituellement, c'est vraiment une zone de combat spirituel, ariko c'est aussi une zone de bénédiction spirituelle. Donc nibaza ko kwitega ibintu byose bikoreka mu ma croisade ya Kanguka, c'est vraiment le résultat y'uvuga kwizera kw'abantu. Hari igihe nk'uko murabona nka Abidjan par exemple, abantu baraza 2 ou 3 jours avant, bari muri louange, umwanya wose ukabona ko bagiye bafata biteze. Rero ayo matante kandi surtout n'uvuga y'abantu basanzwe cyane rwose n'abanyagihugu bato babona ko badafise uburyo bwinshi, ariko buke bafise babukoresheje kugira baze. Rero Imana ironka cyane rwose kwizera ko numva rero nicyo nabasaba ko baze biteze ko Imana ishobora gukora ibidashobokera abana b'abantu, ko ishobora kwigaragaza, ko ishobora guhindura ibyo tubona mu Burundi, ishobora kubuzana agakiza, ishobora kutujana bafata ku yindi niveau tutari bwabona. Amen. Murakoze. Merci. Allo ni sawa? Ndashaka gufata ama video. Mwaje mu gikorani? Mwavuye he? Makamba. Mwashitse ryari? cumi na zibiri. Igikorani nejo murarara?
Okay. Kanguka umaze umwanya ungana gute uyumviriza? Itatu. Tubwire dushingira intahe imwe yico Kanguka yagukoreye mu buzima bwawe. Ichimana imaze gukora bike muri. Uko biza Kanguka? Ashushe. Okay. Imana yaradutabaye abanye natwe mu bihe twari turwaje n'umuvyeyi wacu. Satani yari yagombye kumutwara mugabo Imana yagwanye urugamba biciye muri Kanguka. Twagiye turumva ibishinga ntahe tugenda turumva benshi batabawe natwe biduha kwizera yuko Imana izidutabarira umuvyeyi. Agwaye imyaka 5 mugabo Imana yagumye imurinda kububasha no kumva ibishinga ntahe byo hirya no hino n'ubutumwa buciye umukozi w'Imana Chris yandika umana. None nino saha twumvise akakamba yuko hari gikorane bituma dufata no mwanya kugira ngo dushika ahantu na cyane tumaze kubona benshi batabagwa mu bihugu bya hanze twama twabiroreye natwe twaduze twizeye yuko Imana izodutabara. Amen. Mana niziza iyo mana niziza iyo mana niziza Moi, je viens du Bénin. Franchement, nous invitons tout le peuple burundais à sortir massivement. Que tout le monde sorte, quel que soit ton défi, la maladie, le verdict des médecins, sors, viens et viens voir comment le Seigneur va te libérer et te délivrer. C'est sûr et c'est prouvé. Au nom de Jésus-Christ. Je viens d'Abidjan, je suis venu spécialement pour Kanguka. Je viens d'atterrir comme ça. Je vous invite maximalement à venir pour la croisade. John Migan est quitté jusqu'au Bénin, Cotonou, Bénin, pour venir à Burundi à cause de l'homme de Dieu, Christ Ndikumana. Et vous, mes frères burundais, vous n'avez pas le droit de rester à la maison. Venez, parce que Dieu veut bénir la nation, veut bénir la nation. Dieu vous aime. C'est pour cela que nous sommes venus pour vous accompagner. Les âmes seront sauvées, des vies seront rachetées. Et c'est pour cela que nous sommes là. Que le Seigneur soit béni. Dans l'avion, les gens viennent de partout pour le Burundi. Du Gabon, du Congo, du Bénin, de l'extérieur. Les gens qui sont nombreux. Et ils sont déjà là. Si les gens ont quitté loin pour venir au Burundi, où sont alors les Burundais eux-mêmes? Sortez et venez. Alléluia, alléluia. Nous sommes là pour, n'est-ce pas, cette grande croisade, ce grand événement. Mana niziza iyo mana niziza. I'm going there. Nobody can stop me. I'm going there. Don't you want to go too? Muje muva he? Muvuye. Mwese mwavuye Makamba? Urumva muri hano Nobody can stop me. I'm going there. Don't you want to go too? I'm going there. Nobody can stop me. I'm on my way. I'm going there. Hallelujah.
Edi urashaka kuramutsa? Hello, tetelo. Sava? Tubwire ingene witeze igikorane. Je niteze igikorane ciza cane, abantu bagiye kwakira. Bariteze, hariho abaraye ngaha. Wow, Hariho n'abandi benshi bariko bavuga yuko bifuza kurara ngaha. Abo turabaha akaryo baje kurara ngaha. Kugira ejo umwanya ntubacike kugira bakire ijambo ry'Imana. Niki wobwira abantu bariko barasidukana iyo nka baza mu gikorane? Ico nobabwira baze biteze, bafise umutima wo kwakira. Kwakira iki? Kwakira ijambo ry'Imana. Benshi bariteze bazohabohokera, bazokwakira ibintu vyinshi cane mu mitima yabo. Amen. Amen. Merci. Merci.